mugambi akiyumvira recharge récurrente hakiri kare birafasha. Ejo gituma nk'ibarabara usanga rimwe ryuzuye ibinogo kubera tutigeze twiyumvira ikijanye na charge récurrente. Rero nashaka gusigijera umushikiranganje kuraba ko niba bitakoguko canke wowe bora bingene bigenda ngo ndusubire kubona les ouvrages zimeze nabi kubera mu gutunganywa kwabo batwagize biyumvira izo charge récurrente. Abakozi barabuze ego naho natanze ka karorero kamo umuntu rabe ngaha mbona atanga tumashine kuko hazogera igihe tubaburanye none ko Dubai kubibatwara kuko la main d'œuvre bikura irakena hariya. Kera barabashinwa bagenda kwikora kubo baramaze gutera imbere kira muntu wese n'umufata bajya mu Buhindi la même chose ubu baramaze gutera imbere barazimbye ubu bageze za Indonesia muri Indonesia bariko barazimba. Cyesa abantu n'ingene twokorganiza le secteur y'abakozi uravye population jeune dufise ngaha dushoye kuyorganiza neza ariko agenda abantu bafise ama diplome oro ni hakenewe ubuzi bw'ama diplome hariya hakeneye abantu bakoresha ingubati uwafata nk'abajya abantu ngaha muri rirari ukabakura ngaho ukabatwara irusi pandatu wamo ukabigisha icyarabu ukabigisha n'icyongereza apana cyo kwandika cyo kuvuga ati mu musenyi giriki ainsi de suite tukaca tubaronderera ama passport bose tukabarihira amatike y'indege tukabatwara bari encadré par le gouvernement bagashika muri secteur yo kubaka wewe ko hari abaguhemberisa wa muntu yavuye ngaho umwigisha yavuye ngaho ari muri banki atangura kureklama madroit nicyo cyambere atangura kwamenyereza sendika mugabo wa muntu wo muri irare wewe avuga ati jewe ngaha ndakora naho nokora 24 heures. 2029 niko nibaza umuntu aravye imigambi mikuru batweretse itwara amafaranga ashika 9400 milliards kuri iyi programmation triennale. Aha rero kubera nabonye ko hari imigambi myinshi izorangurwa hakoreshejwe uburyo butangwa n'abafasha cyabo dufashanya les partenaires techniques financiers. Nashaka kubaza umushikiranganje ko baravye neza imbega n'ibice bingahe bizotangwa n'abapartenaires n'ibice bingahe bizotangwa n'u Burundi. Ibi ndabivuze kubera nzi yuko imigambi dufashanya n'abadufasha hari igihe bigorana ugasanga amahera ntasohoka nk'uko twavyifuza amugasanga kuri cagiye cyahangira umuntu yihaye hageze atamugambo rarangurwa kuko twavyumvira. Rero murazi ko amafaranga ari mu mufuko wundi mugabo atawe yaharura cyane nkayiwe bagomba tumenye twebwe ivyo tuzokwikorera bingana gute muri zi programme ivyo tuzokorana n'aba partenaires bingana gute. Kuri iyi tableau rero nabonye ijanye na grand projet par secteur par axe de peine de réviser bishobotse nibagira document amélioré boshirako part ya financement propre na part ya financement extérieur bishobotse. Hanyuma ikindi nagira mbaze nuko kuri iyi migambi twagiye tubona imigambi itegekanywa mugabo nitwiyumvira ingene hazoba maintenance canke entretien tugasanga entretien y'umugambi ifatirwa muri rusangi ariko iyo umuntu ariko arategura umugambi akiyumvira recharge récurrente hakiri kare birafasha. Ejo gituma nk'ibarabara usanga rimwe ryuzuye ibinogo kubera tutigeze twiyumvira ikijanye na charge récurrente. Rero nashaka gusigijera umushikiranganje kuraba ko niba bitakoguko canke wowe bora bingene bigenda ngo ndusubire kubona les ouvrages zimeze nabi kubera mu gutunganywa kwabo batwagize biyumvira izo charge récurrente. Ara engagement déjà il faut que nous pousse les gestionnaires des projets kugira bakonsome naho nyene tubikora partie des évaluations ngo tujye évaluation ma projet aussi ya Banque mondiale imwe tugerageza kuraba ibibazo bihari aho tuza turabwira abashikiranganje wese afise devoir yo guhamagara
responsable wa projet sous sa responsabilité akamumonitoringa kujya tumumonitoringa ibindi byose kuko harabaye igihe ama projet n'ama societe ya leta uwamenga n'utundi tu ministere ku ruhande. Ubu rero nicyo turiko turakosora kugira turabe yuko umuntu projet imunaniye tubimenye hakiri kare. Turiko tuyumvira n'ingene twoshya amategeko umuntu projet yananiye atajya mu yindi projet kuko umuntu projet iramunanira 8 ans akaza gufata indi projet nshasha kugira bumve yuko bafite des contrats de performance. Icyo dufasha cyane. Mwavuze ikintu cyo gutegura imigambi turaba les charges récurrentes za maintenance nayo nakishuye icyo twobiraba twoza turabishiramo mu infrastructure yose kuko hajya kujya tugira amortissement dans une société privée twategerezwa kugira amortissement namba narubatse finance ya 2015 igahera nategerezwa kuba mfise amafaranga d'amortissement shira ku ruhande kuburyo durée de vie yayo iheze kuko c'est ça le rôle ya dotation aux amortissements. Rero twovyumvira cyo dufatana kuri ya agateka hall non seulement gushiraho assurance yayo mais aussi kwiyumvira icyuma gipfuye nituze kurondera amafaranga ku munota wanyu se turaya prévoyer uko ko ya prévoyer sur une longue période twara duke mugabo munsi bizopfa ucyumva umengana muzigo cyabigora gushira mu ngiro. Hanyuma ibibazo bya Honorable Denis yabagije le secteur agricole élevage est très important. Ibibazo ni byinshi cyane abakozi barabuze egome naho natanze ka karorero ka Honorable ngaha mbona tanga tumashine kuko hazogera igihe tubaburanye none ko Dubai kubibatwara kuko la main d'œuvre bikura irakena hariya. Kera barabashinwa bagenda kwikora kubo baramaze gutera imbere kira muntu wese n'umufata bajya mu Buhindi la même chose ubu baramaze gutera imbere barazimbye ubu bageze za Indonesia muri Indonesia bariko barazimba. Cyesa abantu n'ingene twokorganiza le secteur y'abakozi urabiye population jeune dufise ngaha dushoye kuyorganiza neza. La réflexion tureko turagira no twara paeji n'umuntu ari i Dubai aravuga ati ujya bagendayo sibo baterezwa kugendayo ariko agenda abantu bafite ama diplome oro ni hakenewe ubuzi bwa ama diplome hari hakeneye abantu bakoresha ingufu ati uwafata nk'abajya abantu ngaha muri rirari ukabakura ngaho ukabatwara irusi pendant 3 mois ukabigisha icyarabu ukabigisha n'icyongereza pane cyo kwandika cyo kuvuga ati mu musenyi giriki ainsi de suite ukaca tubaronderera ama passport bose tukabarihira amatike y'indege tukabatwara bari encadré par le gouvernement bagashika muri secteur yo kubaka wewe ko hari abaguhembera isaha wa muntu yavuye ngaho umwigisha yavuye ngaho ari muri banki atangura kureklama amadroit nicyo cyambere atangura kwamenyereza sendika mugabo muntu wo muri irare wewe avuga ati jewe ngaha ndakora naho nokora 24 heures ngapurtana hana amafaranga nsubira bisaba rero tworganiza la main d'œuvre wacu moins de 40 ans ça représente 72%. Sinzi ko mwimagine icyo kintu ni ressource imikomeye ibindi bihugu bidafise muri 12,330 millions dufise ngaha c'est le données à recensement 72% moins de 40. C'est une ressource rare muri ibi bihe turimo. Nubona yuko bagenda bakabayora ko barazi ko turaba organize babatwara mu makondisiyo mabi. Oro nitubana n'amafaranga agaruka kuko yo baronse yose barashobora kumara 4 mois ko yagiye atazi se condition arashobora kumara 4 mois uwamujyanye ariko arahembwa. Tiens profita yuko nabo muri affaire étrangère n'abandi bagenda kuraba mu bagendere mu bumvirize kandi ni benshi ubu cyane i Dubai. Rero bo ko benshi bavanga baki baraciye kwishuri barazi kure vandika les droits kuko bashika bakwaka passport ubundi acabwa ati oya hanyuma bajya katasiba amategeko avuga yuko mumbabarire kudevia gatoyi amategeko avuga yuko ugiye kwitura kuri migration kavuga ati sinshimye na nkoresha ukandika ikete baca bagusabira passport yiwawe bakayigusubiza
mugari ho benshi rero batabizi ivyo cyo usanga akora ngurumva ngo turiko turisubiza ngo visa na permis de travail mugato bakuye ngaha twaborganije bogenda bagakora ngaha matwa dukoresha imashini ngaha usome un petit pays ariko atawurima 5 hectares mu Burundi nta numwe ayirima. Donc rero nako ndavuga yuko iki main d'œuvre gisaba yuko la modernisation de l'agriculture nibe ku majambo tout simplement jewe tukibona les sangwe ziza sangwe yatorera ibibazo byinshi gute turafise exécuté de terre les terres arabes ni noyi cyane il faut ko dushira abantu hamwe bakagira mutualisation ya matera. Icya kabiri niba share mutualisation de terre hamwe biba permettre kugira accès au financement kuko ni benshi cyane kuko na muntu ashobora kubaha ideni bica bidegaje rero amatere amwe ko kurima kuri 0, quelque chose ubundi gutyo bidushobora kuduza umwimbo bica bituma baronka accès au financement bakaduza umwimbo bakaronka accès ku ma intra bikaca byoroha. La réflexion mu secteur agricole ibintu by'isuka turabe tugende bukebuke tuvyige neza hanyuma tugende proposition cengira ko mvuge n'ikintu n'amavuga misi yose muri budget nizere ko muri budget kuri kiya tuzo kuko inama tugira tujemo ni ijanye n'ivyifumbire par rapport ya recensement twagize yerekana les prévisions y'umwimbo bakeneye cyane nuko dushaka gutegura saison A tuzi exactement la quantité des engrais abantu bakerere mapana zazindi batwara muri Tanzania no muri Congo bizoca bidupermeta kudegaja amahera make kuri ya miliyari amajana ngahe dushira ku ifumbire yonyene a permettre kuca du financer les autres facteurs de production notamment ma pesticides ama équipement ainsi de suite hamana ma mesure yo ku exonera par exemple uzanye tu machine ngira iki tout ça trop kuvomera n'ibikimiki ibi rero nivyo bibaza ko byo dufasha kuko ngaha mwavuze tout simplement ikibazo cy'abakozi mugari yo n'ibindi bibazo bijanye na accès aux semences n'ibindi Naba vétérinaire la même chose, il faut qu'on arrive à former. Ushira uburyo muri izabu la même chose, réflexion twiko turagira dernièrement. Nuko izabu zia za Rusi zicika comme des entreprises. La réflexion twiko turagira ni biyumvire bazane business plan. Tubahe amahera kujya ayo ujya gutora amahera y'ideni. Kuko izabu iragurisha yorima ajya amata bagurisha n'importe comment niyo tuma baronka ziya mbuto bagira amafaranga twumvikane tubaho umutahe apana kuva kuza gutora amasibzindi ya leta. Rusi iri muri réflexion nk'iyo. Rusi ifite 150 hectares. Rusi yaronse ama equipment twaronse muri cadre ya projet ya BAD. Rusi ifite abanyeshuri bafite déjà 3 facteurs de production baronse gratuitement. Ubu rero bakosaba amafaranga kugira barime bariko bari mipiripiri kugira bayishore hanze kugira ne bazosubire misi yose kuza baraza misi yose ngo muri budget ngo ima non, il faut que ça soit une école entreprise. Ninda afise 150 hectares là ninda afise vyuma bafise ninda afise abanyeshuri nk'abajya bazokwiga en plus kandi baterera na izabu rero two tuyipusa y'ikujya muri yo sens muri education excellence avuga ati ajya amatongo yose mufise ni muri abantu bayarimo ajya no kuvuga yuko abariko aravuga ati ni muri kuburakora akazi rero baraduhaye un plan yiwabo hama basabe ideni n'abandi baje ku kifi ya autonomie yashaka rero ntayigire hanyuma zoza tusigara tuza kuraba muri conseil d'administration. Nibaza ko ico cyo dufasha cyane gutorera inyishu cyo kibazo. Hanyuma Honorable Salvatore yavuze 5 mu gace ka Nyamitanga ni turiko turarindira muri jabije kurikira ça a été soulevé bara ari amara turiko turakura kuri ligne imwe utwara kugira bakore hajya ahantu kuko harakeneye yuko asubirwamo nimwe twavuga bya entretien muri no bije nyene turiko turagikorera n'amanama turiko turatora kugira turabe yuko hajya ahantu usubira kumera neza cyo ijya barabajyandava ndora ndagibuka nanditse ndava sinza aho ndava yavuye hariho ndava ni ndava ndoro sinzi ko ari byo yavuze yuko iri misi yose riguma rigaruka muri programme y'umugambi w'ubutegetsi
ni kimwe twavuga yuko tutokuraba n'uburyo peut-être ibaza ko na été limité par les moyens bishobora kuba byaravuyeho. Honorable Eric yavuze risque budgetaire gisata kijejwe ama risque niki nico gituma mubona bijya byo gushaho za figa kugira abaronke biga twuba mwabivuze muri sens ya secteur privé ngene secteur privé yoronka amagaranti n'ibiki byose nibaza yuko ayo ma risque budgetaire bishobora kuva ko bishobora kudufasha amakwiganya abanyagihugu ma service financier kugereza abanyagihugu les services financiers. Nous sommes parfaitement d'accord nk'uko urabona ko turadecentraliza amafaranga niko turashiramo abakontable public nibo bazoje ajya amafaranga turiko turaronka mugabo mu comptable public abafise compte muri BRD par exemple ko dushaka yuko kila mwese tumuha amafaranga tuca dusubiramo iby'amakonte y'amasi ya leta tugasanga bariko barakoresha amafaranga uko ariko kose. Kuri icyo dans instruction excellence yahaye BRD par exemple yuko tegezo kugira BRD dans chaque province kwa zitanu nkabo umuza BRD ranze kwitegezo kwegereza hariya d'abord kuko benshi baza ahantu ibintu biriko biratera imbere. BRD bimaze kujaho n'ama service financier yandi yojaho hama dukoresha n'ama service electronique ama service financier electronique nayo nyene kuko na nyene aratora inyishu izo bibazo cyane. BRD yagiye n'abandi baza ko boca bagenda ko handi hose nibaza yuko ziba zihari hanyuma ahantu ari kure naho les services financiers electronique nazo zofasha. Honorable Amélie yavuze ikintu cya secteur primaire irrigation grâce aux partenaires burya twavuze ibintu byo kwiriga ne twavuze ngo nakamuga birimo indani ne masoma document birimo la même chose ku bya stockage birimo nkajya amasero y'Igitega ndazi ko les discussions ziri avance hagati ya Braludi na ministère ivuga ati bijya bigori mu mwa kuko nk'ubu cette année nous avons un moyu ya 25,000 tonnes déjà bamaze kuduha 50% ya avance nivyo bari barakora mu nzoga mugabo ni bashima yuko hajya bibikwa ko isobije kujya ushaka kwa gupima yuko bigiriye mide yuko bimeze neza imbere yuko babikoresha bavuga ati twe tumaze kubigura mukadushira yo tuca tugira donc il y a kimwe avec les japonais la même chose yuko tuyumvira yuko dushaka gukora ibintu nk'ivyo kuri don japonais pour le don japonais twayiruma sous forme bitoro tukayiruma sous forme y'imiceri amafaranga agishika plus de 60 miliyari yicaye kuri konti mugabo bavuga ati dukora ibintu twumvikanye. Les réflexions ziza muri yo sens yuko dushaka kuyakoresha mu by'amasiro naho les discussions zitarabutisa baza yuko byo dufasha kuri stockage. Honorable Chiza Ernest yavuze RN3 aravuga ibya particular ko na Chiko aravuga particular na Soja Sato kuri parti ya Gitaza Rumonge na Soja Sato arabaye suspension ya contrat mugabo barasuye kuransa Soja Sato mirasuye kandi yaza nico gituma nk'ubu twashizemo amafaranga muri no bije nyene byo kwimura ajya amapoto ya Regideso BBS na Onatel kugira iba permit kwagura ibyo biko birakogwa ijya parti ya Chiko la même chose haragiye arabo mutu yagilarité ko ijya parti ya meni financée par Zabadea inairi financée par la BAD hagiye arabo mutu gorana naco kitwabonye premier ministère yagiye c'est un coup iko birakogwa ibyo gushariza ibisagara nabyo nyene ubu tugiye turungike presque 100 millions muri commune kugira babikore bose bafite les mêmes moyens mugabo nkuko son excellence yabivuze ifo yuko tuba dufise un plan okira mwese ni yabikora muri sens yiwe muri sens yiwe tuzosanga twagiye muri logique de consommer mugabo twashyize amashugwe twirasire yuko tuzomentera ivyo bintu ko turakora nitubikore tout simplement ko yabaye byavuzwe n'umukuru ama tutashizeho nyine tuzomentera. Nibaza yuko la même chose ku amatara naho natanze example zo kuri aeroport na he nuko ari ikintu tusha directement namavuga sino twavuze Igitega tegeza kubigira mugane twobikorera rimwe hose kandi birajya ama projet mubona ariko arakogwa bya projet 30 combien collines avec Badea ou tugira extension ainsi de suite ni muri optique yuko tuzabya by'amatara. Isoko rya Bujumbura niko zako byose byaheze na conseil d'administration nibaza ko isohoka ko twodebruka amafaranga kugira batangura ibikorwa inzego zitarashigwa nicyo cyari gisigaye nacyo nyine
cyakozwe nibaza ko ejo canke hirya y'ejo byose bizoba bikwiye vyankenerwa hama dutangure gukora. Hama muribuka ko twayikoze ko ari PPP itashyizemo amafaranga ya one investment groupe ikira izo kibandanye mobiliza ko si igikorwa dukora mu gushyiramo amafaranga twashatse gusa le secteur privé yuko yo kwinjira niyumve ko ari yo nyene. Cyo nibaza ko ica gitangura ta misi myinshi kumara. Deuxième vice ya bagikorwa kijyanye no kugira ivyigwa imbere yo gutanguza introduce ibitego bishasha. Nous sommes parfaitement d'accord ko vraiment ubu twavuga politiquement mugabo les techniciens ni ba récupérer ibyo politiquement byavuze kugira bavyige neza. Donc twasanga turi muri tout simplement tugakora ibintu kugira donc byavuzwe mugabo dufata umwanya wo kubiraba hirya no hino. Mugabo no munsi nimwarabiti ikintu cy'amavuko. On n'est pas en train de taponner, on part avec des chiffres. Ariyo politique yo kugwiza imbuto, ariyo politique yo kuyumvira ngene tuzogurisha. Ndazi ko yo déjà des négociations des contrats tuzoshorera. Donc ni logique la chaîne de valeur atari tout simplement. Uko urazi abagwiza tuga muri privé bari ko barinstalla ama société yo gutransforma déjà. Ils sont en train de se projeter. Donc icyo ni ikintu cyiza nibaza ko gitandukanye n'ingana amavuko yaje muri 2025. Toujours mu kwigira mu maherere twuba twaragize dans le passé ya turabe yuko twogira amakubaka ibi biza biraho bibomoka arige naho nyene usanga ari twe twenyene baduhaye amahera kwi ugasanga byo bari bagiye ama etude mugamo kubishira mu ngiro ugasanga aho kubishiraho EPCR ya 9 ugasanga 6 ugasanga isima baguhaye kuvanga ucyuvanga nabi naho no bana ya prévoyer ariyo exemple ngunda ko yo ndiko na discuter n'umuntu mu société yubatse amabarabara ngaha menshi avuga ko bamugora ainsi de suite na cyenda mu gihe nifata amabarabara yose yubatse entre 2007 na 2012 ndashobora kuyasita imwe zibiri zitatu n'amabarabara yose yubatse après 2012 ucyuya compara. Reka nabaha aya mabarabara mufate Muyinga yubatswe n'iyo société, mufate Peuple Murundi yubatswe n'iyo pa Peuple Murundi Boulevard de l'Iprona niyo yubatse, mufate Chaussée Prince Louis Gasore niyo yayubatse, muke mufata n'indi barabara yiga nibaza ko ari izo gushika uno munsi kugira ubone ikinogo muri izo barabara c'est très rare. Cufata rero Bucyonyori niwe nyene yubatse Bucyonyori muke muraba Muyinga Gitega niyo yayubatse, muke muraba RN5 niyo yayubatse. Namubwiye ni genda wiyumvire icyabaye mu nyuma, nuko namubwiye ni mu nyuma usanga waracitse umurundi. C'est très simple kuko les faits zirerekana neza yuko c'est pas ubuhinga buze ariyo quelque chose cyabaye rero. No kuvuga rero naho no banagize ivyigwa mugamo kuza kubikora macha dabikora uko tavyumvikanye abari wa impoleno. Donc hariho n'indi aspect ijanye no gukunda igihugu twebwe tuza kuraba ivyo nyine kuyo bintu byose byarabaye reception, byose byarabaye reception na kibi kitabaye reception. Tuko turaganira cyambye ati jya Muyinga ngo nitwe twashizemo kuri zo cyama makanyo nishana ni gute wombwi barabariva ku mupaka ko tazocyama makanyo ko mu passage tazomubwira ngo reka kuhaca aho hantu. Ni nicyo gituma mwabonye ko Irene turajya atevye kuko bavuze ati iri barabara rizocamo imiduga ikomeye uriyo kugira 6 cm gira 9 cm ko zizoca rituma bakoresha rya Kigoma. Ni naho amafaranga ari yateguwe ubwa mbere pour 45 km atasuye kandi gukwira kuko ils ont revu à la baisse. Ils étaient obligés kuvuga ati twasumisyonya ari 6 mm mugabo tuje kubaka 9 mm eka tugabanye le nombre de kilomètres niko bakibagabanya ibirometero bica bisa kucyo tuzokonda ni mafaranga kubera yahuye n'abantu bamubwiye ati twifuza ibarabara rimeze gute rizomara imyaka 30. Ni muri yo sanse rero no kuvuga ibi byabaye byo kubomoka cyangwa iki kenshi ni twebwe twenyene tuba tubifise mu ruhara. Ama école à régime d'internat abana badafise ibitabo
ko mukujya twubaka inzu twavuze ko dutanguye intebe kugira twevite ama message yo muri WhatsApp ya misi yose imvukira ni muterera abana bicaye hasi tugiye kuraba les besoins zose ça demande 18 milliards muri budget ya 5017 milliards ce n'est même pas 1%. Tuwasabye ati muduhe expression des besoins réellement kugira tubone ikibuze bazanye intebe zibuze tuzigwije na 70000 18 milliards niko gufata ingingo ati 18 milliards katuzibaha abadeseye mukoresha intebe ikibazo cy'intebe gihere ubu rero tugiye mu byo kurokwita abigisha gukurikira tujye mu ibitabo mugabo murabe na mwaka numwe tudafise ibitabo bisohoka muri RPP. Le projet Samandari yatwara nta kindi yari igejwe byari ibitabo gusa muri Banki Mondiale mugabo twamaturiko turagura ibitabo misi yose c'est à nous rero kuraba mwe dukoreshe amafaranga mwavuze cya complexe ya brevet pas iki cadre legal nibaza yuko ico cyo kwigwa neza mugase nibaza ko ari cadre legal yabazibira ko inzu Maria leta shaka mu se cadre legal zitandukanye nibaza ko kitotera ingorane cyo iyo cadre legal ibibazo bya bagirwe na honorable Jean-Claude amakenga kuri collaboration entre le secteur privé na secteur public nyine bakorana ngene primaire itunganya itavuganye na secondaire nivuga na tertiaire nico gituma mubona ibi bya cadre de dialogue bishyaho kugira cyo turavugana ibibazo nk'ivyo ndazi yuko honorable Suguru asanzwe ari mu serukira CFCIB nuko duhura le privé et le public kugira cyo turavugana ibintu nk'ivyo nidukora ibintu nk'uko umenga turi abantu batatu mu gihugu mugatu constitue un tout ama tumenye icyo dukora gifite impact gute kunze na aho rero twacha dutegurira hamwe imigambi nicyo gituma nka projet prête ibiri mu leta ibiri mu by'amalaboratoire imugaye kaciya bazoca ba les petits moyens entreprises 80 uburyo bazakompanya mugani bazakompanya à côté de ça il faut que ba laboratoire certifié kuko ni nakora nk'iri chupa mugabo nashobora gushora ngo ndeze Tanzania nacyo mandi ko nakora iyo collaboration dufasha cha digitalisation yo ku développement du capital humain ça c'est incontournable. La révolution indiciaire dusize la révolution yindi numérique iradusize ubu rero uravyo murindi intelligence artificielle iriko aho rero na choix d'office mugala bonne nouvelle kuri ivyo nuko ari domaine ushaka kwiyigisha atawundi muntu keneye kuko ari abana bataciye kwishura umunsi ba developer des applications c'est à nous rero kudeza kubakompanya dans son sens rero nagira mvuge nk'ubu mu mapriorité dufise muri ministère ya finance igejwe économie numérique nuko twifuza guha accès à l'internet à 1000 écoles na 1000 centres de santé à travers le fonds de service universel. Le fonds de service universel na mafaranga umunsi dufise ayarenga miliyari 10 aya mafaranga na handi ava amafaranga uko duhamagaye baca bakata mu operateur yose kaje muri iyo fond ça fait imyaka myinshi ihari mugabo ya mafaranga akora ahantu agenda guteza imbere ibintu nk'ibyo ubu rero twihaye ihangiro yuko 1000 écoles tuziha antenne Starlink cyangwa connexion ya BBS niki kugira idufashe kugira suivi ibikorwa birakorerwayo mugabo tubona accès à internet cyo tugira amapole tututu antenne iri ngaho n'abari autour baci bari mu accès à la connexion. C'est une façon de subventionner. Pour bitaro la même chose kugira zishoye gucommuniquer ainsi de suite. L'équipe yaragiyeho twatanguriye mu mashuri no muri mu centre de santé n'amahopito mugani duhebe byakozwe kera turabi byakozwe twajya tubibandaniriza kuko ifopa ko twama turiko turubaka bya bindi ko ari kuri docteur sans école déjà bari bamaze gutanga ama machine iki mugabo ni tugarukira ngaho cha turaba yuko n'ishuri ridafise umuyaga nkuba turabikutuye nka kit solaire. Donc ivyo nibaza yuko kugira abana bacu nibaze baratinya telefone ni benshi twiganye muri kaminuza batinyi machine gushika umunsi kubera iki yaragize retard Aya tuvuga ngo bayiletre numérique biriho ivyo imashini uko bayimuhaye umuhaye ni document ku mashini
utamuhaye nka discours urupapuro niyemera. Donc ibindi biraza kumugora. Twavuze ibintu byo kugabanya, nitwategerezwa kuza turiko turakoresha amapaperasi uno munsi. Nibaza rero ko vyodufasha rero abana bacu nibaze kuba uno munsi ndamukuye ngaha yize naho yize Saint-Esprit kigali amashuri meza mugashitse hari araba DPS kwasanga abana bari en avance en termes y'ibyo. Ni logique rero turimo kandi bobo ikiryosha abana barafata n'ingoga gusumba abantu bakuze. Ibibazo byabagijwe n'interano zabagijwe na nyeniteka yavuze ikintu cya capital politique kimwe cya capital politique. La réflexion niyo mwatanguje ifoko tuyibandanye twiyumvira igisagara capital politique ifise ishusho iyi niyo point de départ au fait. Kuko tuvuga ati ishusho twifuza capital politique ni iyi, ikituma yuko udaza guceka kabarabara nkazazi nizo mwijabe imodoka zibidashobora kubisanya bica bimenya capital politique yifuza imeze gutya ifoko yoba yose tuyishira hasi. Ni bimwe turavuga la planification urbaine rero n'ikintu cya schéma national d'aménagement territoire nishura honorable epipode icyo yabagije. Amafaranga twaronse muri FOCAC ni 14 millions de dollars niyo gouvernement chinois yemereye Burundi. Nuko twumvikanye yuko 7 millions aza gufasha muri schéma d'aménagement territoire ni dupermeta kuorganiza igihugu kugira tumenyere zone agricoles niziye naho tutaratangura kuharima umuntu amenye ko kizira kuja kuhashira ikintu durable. Menyere zone géologique minière niziye, menyere zone touristique niziye, no fiske kuziro gishikira mu gitabo but iyi ni zone interdite kirazira yuko tuza kuhagira. Iyo travail kirakorwa ko barasabye bitandukanye iri bikirakorwa muri best l'information ya nyuma d'office no ko la partie chinoise isoza guforma abantu kugira twexploiter d'abord ya mashema directeur yakozwe kera bituri nayo n'icyo tubita hanyuma cyo tubananiriza ko amashema directeur bashira mu munsi araba tout simplement les zones d'habitation na tena nagira l'intégration y'ibyo bintu byose tweko turavuga. Icyo rero nibaza yuko kizoca gitanga inyishu kuri Gitega tuvuga ati Gitega niyo ikurikira ko twumvise ko Buhumuza dufite devoir à domicile yuko tutunganya Buhumuza ikagira amakartier ameze neza. Abava ibuhumuza mutire attention baze kutwubakira n'importe quoi ibe quartier référentiel bafume bubaka inzu 200 niko naraba deuxième bisi ko ndazi ko mbifise mu ruhara hari ni bahakore neza obuhari bajaniranye. C'est le bon moment de planifier pour Buhumuza twifuza ko mifoto kuko hona droit à l'erreur d'office dutangura à zéro dufume dushiraho au moins 50 maisons aga quartier kase kujya kwa quartier oyiwa ya kera bayizi harimo amatara winjiye indani ya vetu ndibuka 2094 icyumba inzu wayiri ha 2000 francs par jour ya cyagi yari reference. Ni kuvuga ko byaronse umuntu aravyiga neza nijya yibuhumuza rero yoba quartier référentiel kuburyo umuntu ashitse amya ati byose birakwiye amatara arahari amazi arahari connexion irahari security irahari byose